abayahudi rero twumvise ko bagize ishavu ngo uwo muntu yakize ku munsi w'isabato, nk'uko umenga Yezu nta wundi munsi, nk'uko umenga Yezu afise iminsi yokirizako, ngo ku isabato kuri bo cari kibujijwe. Mugabo Yezu ntagira imbibe, ntagira isaha, ntagira umunsi wo gukiza, akiza umunsi wose, akiza isaha yose. Abayahudi rero bikinga mu gisabisho, bikinga ku munsi w'isabato. Hariyo rero abantu nk'abo bikinga ngo barasenga, mugabo akarimi kabo kuzuye uguteranya, kuzuye ugusambura, mugabo mu gusenga bagasenga bahumirije, ndetse ugasanga barafise n'amasaha bahurira muhira ngo bariko barasenga, mugabo mu bikorwa vyabo ata kintu kirimwo. Abayahudi rero bariho mu buzima bwacu bwa misi yose, turahura nabo, kandi ikindi naco bavukanye. Ikizokuranga abayahudi n'abadakunda abandi, n'abadashaka ko abandi bakira. Abayahudi nabo usanga bikika mu gisabisho, ugaca usanga bagira bati urya niwe yakuroze, urya niwe yaguteranije, urya niwe yakugiriye ibi n'ibi n'ibi. Umukirisu w'ukuri uwa Kristo ntateranya. Mwarigeze mwumva Yezu agira ati genda ndawukirije ni naka yabiguteye? Vyavuye kuri naka. Nta na rimwe Yezu yigeze agira ati ivyo ugwaye ukumeze uku vyavuye kuri naka, haba namba. Abo rero n'abansi n'abateranya, ico dukora ntitubumvirize, kuko baratubuza kuba abakristo, gushikira ubweranda, kwegera Yezu. Nitwabumviriza baratwankanisha, baraduteranisha n'abandi. Nyabuna rero duhange Yezu, we ntsinzi y'ukuri. Burya hariho bamwe bamwe usanga bagira bati ukunywa inzoga nivyo bibi, ariko burya bibi ntibiva ku nzoga. Urashobora kuba winywera akayoga ukabura umuntu w'umutima mwiza, ugashika wiryamira, ugashika uyaga, mugari igihe usanga uzinywa ugasanga uvuga nabi. Aho rero nahi wawe ho kuraba yuko vy'ukuri